Imifuko 100 y'isima niyo yahawe abenegihugu bo muri zone Nkengabusoro. Kuri uyu wa 18 Ndamukiza umwaka wa 2025, agakemanyi kagizwe n'imifuko 100 y'isima niko kahawe abenegihugu bo ku mutumba Nkengabusoro wa zone Kanyosha muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu ntumbero yo gusahiriza abenegihugu bo kuri uwo mutumba bari mu gikorwa co kwizanira amazi meza bayakuye mu misozi hanamiye ico gisagara. Mwijambo ryiwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ajejwe igisata ca politiki, imibano n'imico kama, akaba ari nawe yari yaserukiye ibiro vy'umukuru w'igihugu, yarakengurukiye abo benegihugu biyumviriye kwiyubakira iryo tangi rizobaha amazi meza muri ako gace. Akabasaba kuguma ku kivi ndetse babera akarorero abandi. Waje kwishura ikete mwandikiye n'icobero umukuru w'igihugu umusaba kwafata mu mugongo umugambi mwiza muri kumurangura ukwiyubakira itangi izoha amazi abenegihugu bo ngaha mu gace ka Nkengabusoro. Iryo kete rero ryaramushikiriye, nawe mu kubishura yabarungikiye amatoni 5 y'isima. Twazanye ishishiro mugabo twazanye n'ijambo rya mbere niryo kubakeza muri abenegihugu bakarorero. Si hose mu gihugu ego barundi barakora barafise umwete n'ubwira, ariko rero n'abandi banebwa. Mwebwe rero mubera akarorero abandi bo ngaha muri aka gace kanyu, mubera akarorero abandi bo muri komine, muri iyi ntara eka no mu gihugu cose. None kubakeza turabashimira kubera hajya ngo ubuntu burihabwa. Iyo mwanditse mukabana babishuye kumbura imbere y'abandi canke banyarutsa, hariho imvo ushaka iteka ngo arayitekerera. Muri abenegihugu batekanye, mubandanye mutekanye muri ibi bihe igihugu cacu kiriko kirinjira mu kiringo kidasanzwe cyo gusubiriza inzego zimwe zimwe nk'urwego rw'abajenama ba komine hamwe n'abashinga amateka. Amatora bucaba mu kwezi kwa 6, mubandanye mukora ibikorwa. N'icubahiro umukuru w'igihugu yabashigikiye kubera mwinjiye muri cya kivugo ciwe ngo turi kumwe twese birashoboka. Gukorera hamwe mukagira amakoperative, mukagira amashirahamwe, mugahora mu bikorwa rusange vy'iterambere. Ivyo nivyo bizotuma dushobora kugira ico dushika, kuko umwe yifasha gusara ntiyifasha gusaba. Ubugirigiri bugira babiri. Naye abenegihugu bahora bavoma kure bariruhutsa kuko bagiye koroherwa mu kuronka amazi meza, ngo bahora baterwa n'indwara zivuye ku isuku rike, ariko ubu bigiye kugabanuka. Tumba wa Nkengabusoro natwe turashimye, dufise ivyishimo kuko twahora tunywa amazi mabi, ariko no munsi twarafatanye mu mugongo tukaba twararonse amazi meza. Uyu mutumba wa Nkenga nta mazi wigeze uronka nk'iyindi mitumba, ariko abenegihugu bonyene baragiye hamwe bariyungunganya barashikaho baronka itiyo imwe y'amazi, ariyo yinyene turiko turashigikizwa n'umukuru w'igihugu kugira amazi akwire ngaha muri Nkenga abanyagihugu abari bose bayaronke. Narirya bari basanzwe banaterwa n'ivyaduka vy'indwara nka kolera, za mugiga n'ibindi byose. Ivyo byose ubu turabona yuko bigiye kugabanuka bivanye nuko tugiye kuronka amazi meza ngaha ku mutumba wa Nkenga. Mu ntwaro ku mutumba wa Nkengabusoro barakenguruka ingabire baronkejwe n'umukuru w'igihugu, ndetse bakaba biyemeza ko kuri uwo mutumba bagira bawukwiragize ko amazi meza. Umutumba wari urangamiwe cane kuva 78 mbonye ijoro n'isi nta mazi ngaha twari dufise. Twanwa imbizi bamama nizo bavoma, tukanywa amazi yo mu musoko ngaho mu mugoyi. Ariko uyu munsi muri kino kinjana turiko turakurikiza yambona kazoza nyir'icubahiro wacu yatubwira. Twaragose tugiro nk'abenegihugu bo mu Nkenga twese hamwe, kuko yabitubwiye birashoboka, byarashobotse koko. Uno munsi abanyagihugu ngaho bariko baronka akabido ko kunwa k'amazi meza ryoshe nka kinuke. Umuvyeyi wacu uyu munsi aduteye iteka koko, natwe nk'abenegihugu bo mu Nkenga turamwemereye cane ngo twotuma duhaguruke. Uyu mutumba utwara amazi meza, za ngwara zakwa tuzigwanye 100%. Abasite yakamura k'abenegihugu bo mu Nkenga mumaze kwanza mwishire kandi mwibone koko, ejo aho bukera bababwiye ko rusange nitabe koko kumurabona ko mushigikiwe. Mwomenya ko iryo tangi rigize irya kabiri kuko irya mbere ryaramaze kuzura.